buenos días, ndabaramukije amados hermanos y bakundwa amigos, bene data nshuti hombres y zanje mujeres de bagabo n'abagore negocios. b'abakozi. Es para mí un privilegio Kuri grande jewe n'amahigwe akomeye con ustedes kubana en esta namwe mañana muri iki gitondo para compartir unos momentos alrededor del kugira ngo programa dusangire divino, umwanya wo kuyaga ku mugambi w'Imana, donde nos encontramos, tubone qué bendición aho Dios tugeze tiene hariho, tubone para n'imigisha nosotros Imana en este idufitiye tiempo en el cual muri iki estamos gihe viviendo. icyo turiko turabamwo. Leemos la escritura Dusome correspondiente icyanditswe kijanye n'uyu mwanya de San Lucas capítulo muri Luka 2, mutagatifu ikigabane cya kabiri verso 41 umurongo wa 41 al 52, kugeza kwa donde dice, 52 havuga hati, hablando de Jesús, hariko havuga José kuri y María, Yesu dice, na iban Yosefu sus na padres Mariya, todos los años a Jerusalén, ati kandi uko umwaka utashe ababyeyi biwe baja i Yerusalemu, iban sus padres todos kandi los uko años umwaka a utashe Jerusalén a la ababyeyi fiesta biwe de la baja Pascua, i Yerusalemu mu minsi mikuru ya Pasika. Nuko amaze imyaka 12 avutse, baraduga nk'uko umugenzo w'iyo minsi mikuru wari uri. Banonosoye iby'iyo minsi, barahindukira uwo muhungu Yesu asigara i Yerusalemu, ababyeyi biwe ntibabimenya, ariko bibwiye yuko ari mu igugu ry'abo bagendanye. Bagenda urugendo rw'umunsi wose, maze bamurondera mu nshuti no mu bo bazinanye. Bamubuze basubira i Yerusalemu bamurondera. Hashize iminsi 3 bamubona mu rusengero yicaye mu bigisha hagati abumva kandi ababaza. Abamwumvise bose batangazwa n'ubwenge bwiwe n'ibyo abishura. Bamubonye baratangara. Nyina aramubaza ati, mwananje, niki cyatumye utugirira utyo? Urabona twe na so aho twakurondereye tubabaye. Arababaza ati, niki cyabateye kundondera? Nimwari muzi yuko bikwiye ko mba kwa data? Ntibamenya iryo jambo ababwiye. Amanukana nabo ajya i Nazareti, yama abumvira. Nyina abika ayo majambo yose mu mutima wiwe. Kandi Yesu agwiza ubwenge no gukura no gushimwa n'Imana n'abantu. Mu bikorwa vya data niho nkwiye kuba ndi. Ayo niyo majambo Kristo yabwiye Mariya. Mw'uyu mwanya rero reka turabe ibanga ry'ibikorwa vya data. Ibanga ry'ibikorwa vya data, icyo nicyo kigwa cyacu cyo muri uyu mwanya. Murashobora gufata ibyicaro byanyu. Ibikorwa vya data bikorwa no gushitswa kw'ivy'Imana iba yarasezeranye vyo muri buri gihe gito no muri buri kiringo kinini. Kandi kugira ngo hashitswe ibikorwa vya data muri buri gihe no muri buri kiringo, Imana yagiye irarungika intumwa. Kandi igihe yo yarungika intumwa yo mu gihe gitoya, turaza kubona ko iyo ntumwa yaba iriko irakora ibikorwa vya data wo mu ijuru.
Y cuando Dios envía un profeta kandi en su igihe imana estacional, yabirungitse umuvugishwa w'ikiringo kinini, ese profeta estará ocupado uyo muvugishwa en los negocios del Padre aba ariko Celestial, o arakora sea, en la ibikorwa bya palabra data wo mu que ijuru, no Dios kuvuga ha prometido para esa ariko arakora azana dispensación, ijambo imana yasezeranye ryo mu y icyo estará kiringo, trabajando kandi en esos negocios aba ariko arakora mu para que ivyo toda bikorwa promesa que Dios kugira ha ngo hecho isezerano para esa ryose imana dispensación yatanze ryo mu icyo sea kiringo cumplida. kugira ngo Y rishitswe. ese mensajero es kandi el iyo ntumwa instrumento de Dios kiba ari igikoresho para esa cy'imana cyo dispensación. mu icyo kiringo, Así como para cada edad, nk'uko no muri buri gihe gito naho haba hariho el cual intumwa trabaja en los negocios del ariyo Padre ikora mu Celestial, bikorwa bya data wo mu y se ijuru. cumplen los negocios haraheza rero del Padre hagashyitswa Celestial. ibikorwa bya data wo mu Ahora, ijuru. con ese mensajero de rero cada edad y también iruhande de cada y'iyo ntumwa yo dispensación, muri buri gihe gito n'iyo muri buri kiringo, muchas personas haraza abantu benshi trabajan brazo a brazo con él. bakora bunze ubumwe n'iyo ntumwa Todo lo que hay que realizar muri ibyo byose biba bihari byo gukorera mu icyo gihe gito cyangwa mu icyo kiringo. vean ustedes cuando en una ocasión Jesús murabona igihe kimwe, se encontró con el igihe Yesu joven rico yahura n'umusore w'umutunzi akamubwira ko yogurisha ibyo afise byose akabigabira aboro, y tendría tesoros en el cielo, akaza akaronka ubutunzi mu ijuru, y que viniera y lo siguiera, akaza akamukurikira. porque Cristo kubera iki? kuko Kristo ngaho mu bikorwa bya data estaba trabajando en el cumplimiento yariko arakora mu gushyitswa kw'amasezerano y'Imana yo mu icyo gihe, trabajaban con él, kandi abakorana nawe bose n'abamukurikira estaban haciendo tesoros donde bariko barabitsa ubutunzi hehe? mu ijuru. vean que en cada edad y en cada murabona ko muri dispensación buri gihe no muri buri se kiringo abre la puerta haruguruka para que los urugi que quieren trabajar kugira en el ngo reino de abashaka Dios, gukora mu bwami para los que quieren bw'Imana, trabajar en los negocios ku bagomba del Padre gukora mu Celestial, bikorwa bya para esa data edad wo mu ijuru byo mu icyo gihe cyangwa mu icyo kiringo puedan trabajar. bashobore ¿Qué están gukora. haciendo esas personas? none abo bantu baba bariko barakora iki? baba bariko barabitsa ubutunzi mu ijuru, Porque los tesoros en el cielo, kuko vean ubutunzi mu ijuru ustedes, se hacen cuando la persona ya ha bubikwaho creído iyo en su umuntu aba yamaze kwizera, akaba ari a uwizera, trabajar agaheza agatangura gukora mu gikorwa cy'Imana al tiempo. gihwanye n'igihe umuntu aba abayemo. Ahora dice también la escritura, ibyanditswe kandi biravuga no hagáis biti, tesoros en la tierra, ntimukirundanirize ubutunzi mu donde isi, ladrones minan aho inyenzi n'ingese y bibumara, la polilla n'ibisuma daña las cosas y donde bikimba daña también las cosas. bikabwiba. Haced tesoros en el cielo, ariko murundanirize ubutunzi mu donde ijuru, los ladrones no aho minan, inyenzi n'ingese ni bitabumara, polilla daña las cosas. n'ibisuma nabyo ntibyimbe ngo bibwonone. ni ukuvuga ko Kristo Hacer tesoros yatwigishije kubitsa ubutunzi en mu ijuru, el cielo, kandi umuntu abitsa ubutunzi mu ijuru muri buri y gihe cada dispensación. no muri O buri sea, la kiringo. persona tiene que saber ni ukuvuga yuko umuntu ategerezwa kumenya que está viviendo igihe en aba ariko esa situación. arabamwo n'ikiringo nacyo aba ariko arabamwo. De otra forma, la persona bitagenze uko, estaría trabajando umuntu yoba ariko arakora sin ariko atariko arakora mu bikorwa bya data wo mu ijuru biba bihwanye n'icyo gihe cyangwa icyo kiringo. de los negocios correspondientes a esa ibikorwa edad, biba bihwanye n'icyo gihe cyangwa icyo kiringo es el programa divino que Dios ni umugambi w'Imana, tiene integura Imana iba ifise yo mu icyo gihe gito cyangwa icyo kiringo kinini. y vean ustedes, Cristo estaba trabajando rero murabona Kristo yariko arakora mu ibyo bikorwa, los negocios aribyo byari correspondientes ibikorwa a una nueva byari dispensación bihwanye n'ikiringo que se gishasha estaba abriendo icyariko kiruguruka, y que aunque kandi se abrió naho cuando Juan bautizó, icyo kiringo cyugurutse igihe Yohana yabatiza Yesu, ariko murabona Yesu estaba we yari asanzwe trabajando, amaze kuba ariko comenzando, así es que arakora yaratanguye. rero murabona ku myaka 12 yariko arakora ikintu, hablando la palabra yariko aravuga ijambo, con aquellos, avugana na ba o sea, bantu. preguntas y respuestas. ni ukuvuga bari mu bibazo n'inyishu, nibyo bari barimwo. Yesu yarababaza ibintu nabo bakamwishyura, nabo bakamubaza Yesu, Yesu nawe akabishyura. Y no dice que Jesús se kandi ntibivugwa ko Yesu yatangajwe n'inyishu zabo, ariko ibyanditswe bivuga yuko ari bo batangajwe n'inyishu za Yesu, nibo batangazwa n'izo nyishu za Yesu. ni ukuvuga ko bo en un niño mu mwana muto sabiduría
bahabonye ubwenge bwinshi cyane ku bijyanye n'ibintu by'Imana. Nicyo gituma iyo twigishije abana bacu umugambi w'Imana, umuntu mu nyuma babonye aravuga ati mbega ibi yabikuyeho, mbega uyu mwana muto ibi bintu nk'ibi byose abizi gute? Ibintu n'abanyateolojiya baba badatahura, abana bacu bo barabitahura, kuko bagumye bakura atari mu gihagararo gusa, no mu bwenge bw'Imana no mu bumenyi bw'umugambi w'Imana uhwanye n'igihe twemerewe kubamo. Byongeye n'ubumenyi bw'ibintu Imana yakoze muri kahise, n'ubumenyi bw'ibintu bisigaje gushitswa. Ni ukuvuga yuko bagenda bararonka ubwo bumenyi bwose, kandi rimwe twebwe ntitunamenya ubumenyi bwagutse baba bafise, ariko rimwe mu kintu kanaka twebwe tubaye tudatahura ikintu, rimwe bo baba bagitahura, bagashobora no kutwigisha twebwe. Kandi ivyo ni umugisha ukomeye ku bana bato, baba bashoboye kumenya igihe bariko barabamwo, bakamenya ikiringo, bakamenya ubutumwa, n'ibyo bintu byose biba bihwanye n'iki gihe cyacu. Bakamenya ingene ubutumwa bw'Imana buza muri buri gihe no muri buri kiringo, bakamenya n'igituma. Gutyo rero bo bagashobora gutahura ibi bintu byose bakiri abana bato. Nimurabe Yesu ariko aravugwa ko haravuga hati Yesu agwiza ubwenge no gukura. Ni ukuvuga rimwe abavyeyi icyo bakora, baraha imfungurwa abana zo gukura mu buryo bw'igihagararo, bakibagira ko bategerezwa gukura no mu bwenge, na cyane cyane ubwenge bwo ku giti cy'ubugingo, ubwo bwenge bw'Imana, kugira ngo bashobore kumenya umugambi w'Imana wose, bashobore guhezagirwa n'Imana, babe ibikoresho by'Imana mu bikorwa bya Data wo mu ijuru, bihwanye n'igihe umuntu aba ariko arabamwo. Gutyo rero bakabera imfashanyo abavyeyi. Abavyeyi bagaheza bakavuga bati Imana iriko irahezagira umwana wanje, bakabona ko Imana iriko irabakoresha, iriko irakorera muri bo, ko Imana kandi iriko irababungabunga, ibazigama, ibarinda. Rero twebwe mu bikorwa bya Data wacu wo mu ijuru, twarabonye igihe gihwanye n'uyu mwanya turimwo. Twarabonye muri iki gicapo icyo Revera William Marion Branham yakoresheje mu butumwa bwitwa ngo igihagararo cy'umuntu atunganye, no mu bihindwi by'ishengero ry'abanyamahanga. Twarabonye aho Paulo n'umugwi wiwe bari bari, aho Irene n'umugwi wiwe bari bari, aho Martin n'umugwi wiwe bari bari, aho Colomba n'umugwi wiwe bari bari. Twarabonye aho Luther n'umugwi wiwe bari bari, twarabonye aho Wesley n'umugwi wiwe bari bari, twaranabonye n'aho Mwendata Branham n'umugwi wiwe bari bari. Twarabonye ahagiye harashikirizwa izo ntambuko ndwi cyangwa ibintu by'ishengero ry'abanyamahanga, kandi muri buri kibanza hashikirizwa icyo gihe, aho umugambi w'Imana warahavuye urakwira no mu bindi bihugu, kandi barashikanye umugisha no mu bindi bihugu. Rero ubu naho turabona aho ariko harashikirizwa igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, turabona aho turi, kandi turabona aho ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami buzova bugakwira mu isi yose igiye ikagera, kandi isi yose izokuzura ubumenyi bwo kumenya icyubahiro cy'Uhoraho nk'uko amazi abugereye mu kiyaga, nk'uko tubibwirwa muri Habakuki ikigabane cya 2 umurongo wa 14, no muri Yesaya ikigabane cya 11 umurongo w'9, ahatubwira ko isi izokuzuramo ubumenyi bwo kumenya icyubahiro cy'Uhoraho. Aho ni ukuvuga ukuzura ubumenyi bwo kuza kwa kabiri kwa Kristo, kuko ni ukuza k'umwana w'umuntu ari n'ubwiza, kandi isi izokuzura ubwo bumenyi bwo kumenya ubwiza bwo kuza kwa kabiri kwa Kristo mu ishengero ryiwe, mu ngoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu, mu kibanza cyahera cyane cy'ingoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu. Rero turabona ingene mu iki gihe cyacu turiko turakora mu bikorwa bya Data wo mu ijuru.
y también en nuestra dispensación. kandi byongeye muri iki kiringo cyacu No solamente nosotros somos kandi beneficiados, twebwe si twe twenyine tubikuramo inyungu ariko muchos seres humanos barabikuramo inyungu n'ibiremwa abantu benshi babaye muri iki gihe que vivirán en el glorioso n'abazoba mu reino, nganji y'ubwiza y'imyaka igihumbi porque de la labor que se realiza en kuko nuestra edad igikorwa y gikorekera nuestra muri iki gihe dispensación cyacu no muri iki kiringo cyacu se van a beneficiar bazokironkamo inyungu abo bose bazoba mu nganji y'imyaka igihumbi y se benefician también kandi barakironkamo todos n'inyungu los santos que están en el n'abera paraíso, bose bari muri paradizo porque sin nosotros ellos Kuko no pueden bo ser perfeccionados. ntiboshobora gutunganywa natwe tutabanje gutunganywa Correspondiente a nuestra rero igikorwa gihwanye n'iki gihe cyacu n'iki kiringo cyacu es la que corresponde nicyo gikorwa gihwanye n'uyu munsi w'iherezo para que así se cumpla kugira ngo todo lo que gutyo Dios ha hashyitswe prometido ibintu byose imana yasezeranye gukorera muri iki gihe cya nyuma y se produzca gutyo rero habeho izuka ry'abapfiriye muri y la kirisito transformación hamwe no guhindurwa kwa twebwe bakiriho turi bazima que se haya completado. hamaze kuzura igitigiri cy'abatoranijwe Estamos trabajando en la recolección turiko turakora de los escogidos de mu este día kwegeranywa postrero, kw'abaturage bo en kuri el uyu munsi recorrido w'iherezo ni ukuvuga de este día mu postrero, kwegeranywa ko kuri uyu munsi w'iherezo mw'iri está sarura llevando a cabo, ririko y cuando se complete el rirakogwa número kandi nihuzura de los escogidos igitigiri correspondientes a la cy'abatoranijwe edad de la piedra angular, bahwanye n'igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka se habrá completado el número aho del hazoba cuerpo hakwiye místico igitigiri cy'abagize umubiri w'ibanga wa kirisito y ya las demás cosas kandi aho ibindi ibintu bitegerezwa guca bishyitswa serán cumplidas. bizoheza Como la bishyitswe resurrección de los muertos en Cristo nk'izuka ry'abapfiriye muri y la kirisito transformación de nosotros. hamwe no guhindurwa kwa twebwe abariho turi bazima Ahora todos con nuestros negocios terrenales rero twese mu bikorwa byacu byo ngaha ku isi trabajamos en favor turakora ku bw'ineza y'umugambi w'imana uhwanye n'iki gihe cyacu y eso es una bendición kandi para uwo nosotros ni umugisha kuri y para twebwe nuestros negocios también. no ku bikorwa ku buzi bwacu nabwo Nuestros negocios kuko ibikorwa byacu ubuzi bwacu con twarabufatanije los negocios de nuestro Padre n'ibikorwa Celestial. bya data Los wacu wo mu hemos ijuru puesto a funcionar, ubuzi bwacu funcionar y a turabukoresha para que sea de beneficio bukagira ibyo butanze kugira ngo bibere umugisha bibere inyungu igikorwa cy'imana umugambi w'imana buri gihe del programa de Dios tugamije ku ihangiro ry'umugambi w'imana uhwanye n'iki gihe cyacu y eso sí que es kandi ibyo una buena elección. ni uguhitamo neza Elegir como socio. guhitamwo kuba uwukorana uwufashanya n'imana mu bikorwa mu buzi bwacu Dios ha prometido su bendición. imana yaradusezeraniye imigisha Ha yayo dicho kandi que hagamos tesoros en los cielos, yaravuze ko y eso es lo que twobitse estamos ubutunzi haciendo. mu ijuru kandi ibyo nibyo turiko turakora mu gihe tuba turiko turakora mu gikorwa cya kirisito gihwanye n'igihe twemerewe kubamo Y lo hacemos de todo corazón, kandi con toda turabikora nuestra alma, n'umutima wose n'ubugingo bwacu bwose tukabikorana urukundo rw'imana sintiéndonos obligados, sino tutumva duhaswe sintiéndonos privilegiados ariko twiyumva tugiriwe ibakwe de que Él nos ha dado ryo kuba imana yaraduhaye aya mahirwe y así nosotros en este día postrero gutyo rero twebwe kuri uyu munsi w'iherezo haremos maravillas tuzokora ibitangaza que nunca antes fueron namba ubwa realizadas mbere bitigeze bikogwa porque hemos comprendido kuko twebwe twaratahuye igihe n'ikiringo turiko turabamo cuáles son los kandi negocios twaratahuye ibikorwa bya data wacu wo mu ijuru ibyo ari byo correspondientes ibikorwa a este byiwe bihwanye tiempo final. n'iki gihe cya nyuma Ven ustedes cómo murabona ingene en corto tiempo mu mwanya muto se obtienen haboneka locales inyubakwa para las congregaciones, zo gukoraniramo z'amakoraniro equipos también, hakaboneka n'ibikoresho nabyo n'ibyo bindi bintu byose muchos años ari atrás, byo mu myaka iheze muy difícil. cyari ikintu kigoye cyane Bueno,
Miguel sí sabe de esto. ni byiza ibijyanye n'ivyo Miguel arabizi ingene Para uno tener algo kugira ngo umuntu aronke ikintu cyo gukora mu murimo ingene vyamugora cyane, ahora, Dios ha facilitado ariko ubu Imana todas las cosas para nosotros. yaratworohereje ibintu byose. Hay personas que han visto el programa divino Hariho abantu bamaze kubona umugambi w'Imana en nuestra edad y en kandi nuestra bariko barakora mu iki gihe cyacu n'iki kiringo cyacu, bakora mu nteguro mu mugambi w'Imana. Bariko bakora iki? el beneficio es para ellos. Bazoronka inyungu zizoba izabo kuko bariko babitsa ubutunzi hehe? Mu Ellos están ijuru. almacenando todo allá en el cielo. Vyose bariko babibitsa mu ijuru. Así que para mí también es un privilegio Rero kuri grande jewe estar nanje nyene n'amahirwe akomeye kuba ndiko ndabitsa ubutunzi mu ijuru, kuko nanje ndiko ndakora mu mugambi w'Imana a nuestro tiempo. wanye n'iki gihe cyacu. Y Cristo Kandi dice que Él recompensa Kristo a cada uno conforme a avuga yuko azokwishura umuntu wese ibihwanye n'iki, bihwanye n'ivyo o yakoze. sea que el asunto Ni ukuvuga ko no es solamente atari ibintu byo kuvuga ko umuntu yoba uwizera gusa Kristo, ahubwo umuntu aba uwizera Kristo kandi ntabe ikinebwe, ahubwo akaba umuntu akora mu gikorwa cya Yesu Kristo. el que diga ya yo creo Uwovuga ati jewe naramaze kwizera Kristo, nta kindi kintu na kimwe nokora, nta na kindi nkwiye gukora, kandi nzoronka ubutunzi nk'ubwo bazoronka n'abagumye bariko barakora. si eso se está imaginando Nimba ivyo ari vyo umuntu ariko aribaza, que mire primero la parábola ubwa mbere narabe wa mugani wa ba bandi bamwe bahabwa itaranto. y a unos le fueron dados tantos talentos, Bamwe bahawe itaranto kanaka, abandi izindi barazikoresha barazigwiza. que le fue dado un talento, Uwundi nawe yari yahawe itaranto imwe, enterró, yarayimbiye arayizika arayihamba, propios negocios aca yigira mu bikorwa vyiwe, de nuestro Padre areka Celestial, ibikorwa vya enterrado data wo allí, mu ijuru abihamba ngaho, porque enterró el talento, kuko yahamvye itaranto Imana yari yamuhaye ngo ayikoreshe mu bwami bw'Imana. cuando vino su Señor Shebuja aje a pedir cuenta, aje kubaza ibyo yasize, recoge donde no kuko sembró. we arimbura O hatabivye. sea que Ni ukuvuga ko llega donde no sembró, nimba yimbura hatabivye, ¿cuánto más? mbega kangahe hageze ko yimbura aho yashize itaranto naho Él sembró un talento, yari yabivye itaranto ku muntu. la persona tiene que multiplicar. Uwo muntu ategerezwa kugwiza ivy'Imana yamuhaye, kandi ivyo bisigura igikorwa, En el reino de Dios. gukora mu bwami bw'Imana. Y tiene que estar en la misma Kandi umuntu posición ategerezwa que kuba estaba muri Jesús ca cuando kibanza vino nyene nk'icyo con Yesu 12 yari años nada arimwo más. En los igihe yari afise imyaka 12 igihe yavuga ati nkwiye kuba ndi mu bikorwa vya data. Yariko akora iki? Yariko arakora, ntiyari kinebwe. Así es que, miren, una persona Rero murabona, donde hay gente trabajando, un vago, iyo hari abantu benshi bariko barakora ikinebwe, aba ari umuntu mucho kirogoya, hace el que no estorba. akora vyinshi umuntu ataba kirogoya. Y vean ustedes, un estorbo Kandi murabona umuntu en la obra de ateza Dios, el ikibazo que no está trabajando, mu gikorwa cy'Imana ni umuntu ataba ariko arakora mu gikorwa cy'Imana, ataba ari mu bikorwa bya data wacu wo mu ijuru. esos son los que le quitan el tiempo a los que están Abo nibo trabajando. batakariza umwanya baba bariko barakora, baza gutera inkuru bati raba ngaha, Y esto otro por acá, raba ibi ngaha, raba ibiri hariya, ntaba ariko arakora na le kimwe. está estorbando. Uwo bariko arakora rero akaba ariko aramwononera amwononera igikorwa ciwe. Ariko twese Y cuando duhamagariwe gukora, kandi tuje kuraba aho uwundi muntu ari, kuba ari kugira ngo tumuhe ukuboko tumufashe, cyangwa nimba dukeneye imfashanyo solicitarla, duheze tumusabe umuntu adufashe, trabaje, no vaya a buscar ayuda de un vago. kugira ngo umuntu akore. Umuntu ntiyoja gusaba imfashanyo ku kinebwe. Kinebwe imfashanyo cyotanga cyovuga ati wewe kuri kurakora cyane, reka turuhuke gatoya ngaha, hariyo akantu ngira ndakubwire. No la consigue. Iyo mfashanyo umuntu yagira aronke ntaba yayironsa, ahubwo icyo kinebwe kiba cyamutakarije umwanya, Trabajo.
kigacereza Por igikorwa eso casi ciwe. siempre ustedes verán, Nicyo gituma mwebwe nk'igihe cyose muzobona ko umuntu akora cyane, casi todo el mundo va donde ese. abantu Y la bose persona baja dice, k'uwo "Pero yo siempre muntu lleno de trabajo y ahora me van a traer más akavuga trabajo". ati nari mfise akazi kenshi none bagira bampa ibindi byo gukora. Mbega muba muzi icyo Yesu yavuze El talento le fue quitado a igihe uno ya que taranto yari yatswe, tenía- que tenía un solo talento. umuntu yari afite itaranto imwe. Ahora, ¿qué van a hacer con ese talento? Haramageze ati mbega iyo taranto igira ikoreshwa Se iki? lo dan a aquel que tiene. Ati reka ihabwe uwo yari afise za zindi. Bati uyu none ko ari we yari afise nyinshi n'ubundi, Le será dado más. uwufise vyinshi azokongererezwa, Así es que uwufise azokongererezwa. le aparece mucho trabajo, Icyo nicyo gituma kuwukora cyane aronka ibindi bikorwa byinshi, pero recuerden, hakaza n'ibindi bikorwa byinshi. Ariko mwibuke Imana ntizeza ikintu umuntu adashoboye gukora. vean ustedes pueden Uwo muntu aba abishoboye. y vean ustedes un árbol Nimurabe n'igiti que es bien productivo. nacyo cyama cyane, Miren, le salen muchos frutos por aquí. kirama ko ivyamwa byinshi ngaha, hanyuma no ngaha hejuru hakama ivyamwa byinshi. ¿Por qué? Kubera iki? Porque es un árbol. Kuko kiba ari igiti cyama Sin cyane, embargo, un árbol que ariko produce muy igiti poco cyo fruto, cyama duke cyane, un frutito por aquí. harama ko akamwa gatoya ngaha. Wewe kugira ngo ubone akandi kamwa utegereza kuzunguruka icyo giti kugira ngo urabe akandi kamwa kari nka hariya kure, Es un árbol kuko kiba que está ari igiti alimentándose del terreno, kiba kiriko kirarya está ubutaka, tomando el sol, la lluvia y todo. cyakira n'izuba n'imvura, ariko kiba ari kinebwe. Y hay otros que pasan Hariho años n'ibindi ahí, bimara n'imyaka ntivyame ikintu na kimwe, pero nosotros le tenemos una ariko twebwe ibiti nk'ivyo turabifitiye umuti. allá en Puerto Rico. Hariya muri Puerto Rico Las personas del campo abantu bo mu mirima mu mitumba barafata umusumari bakawushira mu muriro ugashyuha cyane y se lo ugatukura, enterraban ese árbol bakawutera mu ico y giti. dicen que ya el otro año Bavuga yuko ku wundi mwaka cyaca ya paría porque paría cyaca porque cyama no hay que cyategerezwa esperar la kwama próxima kuko inyección. nticyarinda kurindira urundi rushinge rwo hanyuma. Así es que vean por mismo Cristo Rero murabona en Kristo una de las ubwiwe muri umwe mu migani habló acerca de una yaravuze ku higuera bijyanye n'umusukoni. Wari umusukoni ga que ya Miguel, llevaba cuántos años, wari umaze imyaka ingahe? Imyaka itatu tomando el agua de la lluvia unywa amazi y'imvura y'urume mu kuzimu nayo. el sol, Uwo musukoni n'izuba utagase n'amababi menshi usa neza, ariko atacamwe na kimwe y en kiwuriko. la parábola Rero mw'uwo mugani Cristo dice que el Kristo dueño avuga yuko mwene uruzabibu, mwene ico y de la kibanza higuera, por consiguiente, n'uwo porque el musukoni dueño de nyene, la- kuko mwene urwo ruzabibu, mwene ico es kibanza el dueño de todo niwe lo yari que hay, mwene a menos ivyari que biri se lo ngaho haya vyose, dado a otro. kiretse gusa nimba yari yahakoteye uwundi muntu. Dice esta higuera, me está ocupando espacio aquí. Aravuga ati uyu musukoni uriko uranyagiriza ikibanza ngaha, hoshobora kuba habibwe ikindi giti cyo kwama neza, buri mwaka kikama ivyo O kurya, sea, lo que obtiene. ni ukuvuga Obtiene ibibonetse, agua, obtiene sol, obtiene la tierra, el kikarya terreno, todo eso. amazi, ubutaka n'ibyo bindi byose, kikakoresha n'izuba. Ariko uyu musukoni nturiko urama ikintu na kimwe. Uyu musukoni nimukure ngaha, Porque está ocupando kuko un uriko terreno. uraza ikibanza, uragisha ikibanza utama. El siervo le dice, Umukozi "Vamos wiwe a aramubwira ati arreglar, reka arreglar tuworohereze, un año más y tugerageze si este uwundi próximo mwaka, año umwaka uza no lleva fruto, niyo utama la cortamos." tuzowuheza tuwuteme. Ahora, ¿cuántas cosas no haría él? Mbega uwo mukozi ni ibintu ibihe atari gukora, yari gukora ibyo ari byo Sabía byose. en la parábola, es una parábola, pero si sabía la Wari umugani, técnica nimba esta yarazi iyo tekinike, ubwo buryo twe dukoresha hariya, una inyección, uwo musukoni nta nkeka waratewe urushinge rw'umuriro, porque eso es lo que se necesita kuko ibyo nibyo biba bikenewe ku muntu, ko aterwa urushinge rw'umuriro w'Imana para producir fruto. kugira ngo aheze yame ivyamwa. Y ahí se quedó la parábola. Aho rero hatiye hagarukira uwo mugani. Mbega washushanya ihanga ry'Abaheburayo ga Miguel, yaravuze ati murekere uwundi mwaka umwe,
egome umusukoni ushushanya Isirayeli, ariko mu uwo mugani sinzi ko ari byo nyene washushanya. Egome washushanya Isirayeli, kuko Kristo ubwiwe yaciye awubwira ati ntugapfe wongeye kwama insukoni. Igihe yashika nta misukoni yari uriko. Murabona ingene ibintu buri gihe bibanza kugereranirizwa mu bishushanyo. Buri gihe harabeho ikigereranyo canke ibigereranyo birenga kimwe ku kintu cyose kizoba. Byose bibanza kugereranywa. Murabona ingene rero ivyari kubera hagati mu ihanga ry'Abaheburayo vyari bishushanyirijwe ngaho, kuko byose bibanza kugereranywa, hanyuma naho bigahinduka ukuri bigashitswa. Bibanza kugereranywa imbere y'uko bishushanywa. Biragereranywa bigashushanywa mu buryo bw'igice, hanyuma naho hakaza ishusho mu mwuzuro, ishusho nini, hanyuma naho imbere hagaba ugushitswa kw'iyo shusho n'urugero cyangwa icyo kigereranyo, icyo gishushanyo. Rero murabona ingene byari birindiriye ihanga ry'Abaheburayo. Kristo aha yariko arabishushanyiriza mu migani, kandi byongeye yariko arabishushanyiriza ngaho igihe yavuma uwo musukoni. Rero murabona ingene ihanga ry'Abaheburayo bamaze imyaka 2000 batama ivyamwa. Ntibigeze bongera kwama ivyamwa. Imana yahindukiriye ku banyamahanga, kandi mu banyamahanga niho hagumye hariko haraboneka ivyamwa muri izi ntambuko zose z'ishengero ry'abanyamahanga, guhera mu gihe cya mbere kugeza muri iki gihe cyacu. Rero murabona ingene ryamye ririko rirama ivyamwa vyinshi, abana benshi b'abahungu n'abakobwa b'Imana, ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Nk'uko icamwa cyo mu muryango cy'umumama ari abana biwe, ivyamwa by'ishengero ry'Umwami Yesu Kristo n'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana abagumye bariko baravukira muri ryo, biciye mu irema ry'Imana, biciye mu ijambo rivuzwe rya Kristo, rivuzwe biciye mu ntumwa yo muri buri gihe. Murabona, uve mu gihe ujya mu kindi, hagumye hariko haraba igitangaza gihwanye na buri gihe. Habaye ukuvuka kw'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana muri buri gihe. Ukuvuka ubwira kabiri kwarabikoze muri bo, barinjira mu bwami bw'Imana, mu bwami bw'ijuru, mu ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Rero murabona ingene mu iki gihe cyacu Kristo naho yagomye ariko arakora ku bw'ijambo ry'iwe rivuzwe, kandi murabona ibintu byose ririko rirama. Abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana ariko arabashyira mu buringanire bwa teofaniya, mu buringanire bwa 6, kugira ngo vuba aduhe umubiri uhoraho uwo we yasezeranye. Igikorwa Kristo yagumye ariko arakora nticyabonwa imbere y'igihe n'abantu benshi, ariko cyari cyarategekanijwe n'Imana kandi cyari cyarasezeranywe mu vyanditswe. Rero twebwe twagenewe ubufindo mu mugambi w'Imana, umugisha mu mugambi w'Imana wo kutabona gusa no gutahura iki gikorwa gusa, ahubwo umugisha wo kuba ihanga y'Imana iriko irakorera mu ico gikorwa, ihanga ry'Abanyamerika Latine na Karayibe. Twagenewe n'ibakwe ryo kuba batoranijwe, bari kuzohamagagwa bakegeranizwa kuri uyu munsi w'iherezo. Amahigwe akomeye arutayo ntayabaho.
descubrir que éramos hijos kandi kumenya ko twari turi abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana y no lo sabíamos, tukaba tutari tubizi ariko ubuho tukaba tubizi y saber kandi tukamenya yuko tugiye guhindurwa kwiki ari cyo gihe kirimo isezerano ryo guhindurwa. Pablo no le podía decir a Pawulo los mutagatifu ntiyashobora kubwira abo mu gihe ciwe ati en que viene la nicyo transformación. gihe kiberamo guhindurwa. Ninguno de los 7 Nta n'umwe wo mu bamarayika ntumwa ndwi yari gushobora kubwira abantu biwe ko cyari igihe de la transformación. kiberamo Sin guhindurwa, embargo, nosotros ariko tweho nta nkeka podemos hablar abiertamente. turashobora kubivuga mu buryo bufoboye ko igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka ari cyo gihe kiberamo guhindurwa kwa twebwe bariho turi bazima, kikaberamwo n'izuka ry'abapfuye bizeye Kristo. Y estamos trabajando en la obra Kandi turiko turakora mu gikorwa cya Kristo, mu bikorwa vya Data wacu wo mu ijuru, hasta que sea reunido juntado kugeza hasta el último de los hegeranijwe, santos, kugeza kwa nyuma mu batoranijwe, kugeza huzuye umubiri w'ibanga wa Kristo. y los muertos en Cristo Abapfiriye muri Kristo baheze bazuke, vivimos, natwe abariho seamos turi transformados. bazima duhindurwe. Y después no trabajaremos más Mbega hanyuma ntituzokongera gukora kandi tuzobandanya n'ibihe bidashira en los negocios turi mu bikorwa by'umwami wacu Yesu Kristo, al milenio y a toda, bihwanye no mu kimpumbi ndetse no mu bihe bidashira. pues a los que tenían talentos Kuko abari bafise itaranto y los multiplicaron, bakazigwiza, le fueron el Señor Jesucristo, umwami Yesu Kristo los colocó yabahaye bien, pues le dijo kuba ahantu heza, yababwiye al gozo de su ko Señor, bokwinjira mu munezero wa shebuja, ko bokwinjira mu bwami bwateguwe n'Imana. o sea que entraron Ni ukuvuga ko a una bendición mayor. binjiye mu mugisha urushirije kuba ukomeye, Con todos esos talentos, kandi izo taranto zose izo bo bari bafise, wongeye ko n'izo bari bagwijije, izo zari ziyongeye ko bagiye y cuando le bazijanye. fue dado al que tenía muchos Kandi igihe abari bafise nyinshi el talento adicional, bahabwa itaranto se lo yiyongerako, dieron, por lo tanto, uwo yarayihawe. para las demás cosas que iba a hacer, Nuko rero ku bindi bintu nabyo yari gukora, yari kuba afise izindi taranto nyinshi, nuko rero yari kurushiriza kuronka inyungu nyinshi. así es que lo que almacenemos en el reino Rero de los ivyo cielos, turundanya mu bwami bw'ijuru tuzobinezererwa mu kimpumbi no mu bihe bidashira, porque no vamos a estar almacenando kuko ntitwoba turiko algo en el cielo turabitsa ibintu mu ijuru para después no usarlo, sino kugira ngo hanyuma ntituze tubikoreshe, ahubwo no kugira ngo tuze tubikoreshe. y de eso dependen los galardones Kandi ivyo nivyo bizokomokako ingero a darle. Kristo azoha abana biwe. Así es que miren en la parábola de los Rero nimurabe mu mugani wa Mina nawo, al que tenía tantas uwari afise trabajó nyinshi y obtuvo más. yarakoze aronka Y n'izindi, luego cuando le pidieron cuenta hanyuma aquellos que trabajaron, hageze ko babazwa abo bari bakoze, que serían colocados barabwiwe yuko bashigwa ko bahabwa iki, ko bahabwa gutwara ¿qué significará ibisagara eso 10. en el programa de Mbega vida ivyo vyoba bisigura iki mu mugambi para w'Imana? nosotros? Bizosigura iki kuri twebwe mu nganji y'imyaka 1000 no mu bihe bidashira? Si vamos a ser reyes, Nimba y tuzoba sacerdotes, abami n'abaherezi, pues sobre alguien hay que reinar. tuzoganza abantu kanaka. Y si Cristo va Kandi a sentarse en el nimba trono de Kristo David, azokwicara ku ntebe y'ubwami ya Dawidi de reyes y nk'umwami señores, w'abami tiene n'uganza abaganza, que tener sobre quién. ategerezwa kuba afise abo aganza. Así es que dejemos eso pendiente ahí. Rero ivyo reka tuvyihoze tubigarukirize ngaho, twitwararike gukora mu bwami bw'ijuru, mu ishengero rya Yesu Kristo, mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka n'ikiringo cy'ubwami, Vengan las recompensas, kugira ngo nihaza ingero impera n'iyi ngero hagera ko zitangwa, esas recompensas, tuzomenya izo ngero izo arizo. las cuales disfrutaremos Izo ngero tuzozigina con Cristo turi kumwe na por Kristo toda la eternidad. ibihe bidashira. Miren, en la Nueva Jerusalén, Nimurabe muri Yerusalemu ¿tienen un musha, ejemplo aquí? murashaka kubona akarorero ngaha? Ya que me vino aquí a la memoria, vamos a ver Ko ndavyibutse, reka turabe ibyahishuriwe hana 21 versos umurongo
Verso 9 en adelante, para umurongo no leer w'icyenda mucho, ukabananya dice, kugira ngo "Vino ntidusome entonces byinshi amigo de aravuga los ati 7 ángeles que haza umwe muri tenían ba las bamarayika 7 ndwi copas bari bafise za llenas nzavya ndwi de las 7 zuzuye plagas ibyago postreras, ndwi y by'iherezo habló conmigo, avugana nanje diciendo, arambwira ven acá, ati yo ngwino te nkwereke mostraré la umugeni desposada, la esposa umugore del wa Cordero. wa mwagazi Y me llevó en el anjana espíritu ku musozi a un monte munini grande muremure y ndi alto, muri mwemu y me mostró la gran anyereka ciudad umugwa santa de wera Jerusalén, yerusalemu que descendía del wururuka cielo uva mu ijuru de Dios, ku mana teniendo la gloria ufise ubwiza bw'imana y su fulgor, ugukayangana kwawo a una piedra gusa n'uko ibuye ry'akabuyenge preciosísima, ry'igiciro kinini cyane y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, nk'akabuyenge como piedra de jaspe, kitwa sayipi diafana, kabonerana ¿cómo es? kameze gute Diafana, kabonerana como el cristal, nk'ikirore tenía un muro grande y uzigujwe alto, n'urugo 12 runini puertas, rurerure rufise y en las ibirimba puertas, 12 12 no mu birimba ángeles, hari y abamarayika nombres 12 escritos, que kandi son hari amazina los de las 12 yanditsweko tribus niyo de los y'imiryango hijos 12 de Israel. y'abisirayeli Luego hanyuma pasamos acá, tubandanye ngaha al oriente 3 ahahera puertas, al norte 3 iburasirazuba puertas, al hari sur ibirimba 3 puertas, bitatu al ahahera occidente iburaruko 3 hari puertas, ibirimba y bitatu el muro de la ahahera ciudad ibumanuko tenía hari ibirimba 12 bitatu ahahera cimientos, y uburengerazuba sobre ellos hari ibirimba los bitatu 12 nombres urugo de los ruziguje 12 uwo mugwa apóstoles rufise del Cordero. amatanguriro 12 yanditswe ko amazina 12 y'intumwa 12 za wa Así mwagazi es que ellos fueron murabona rero las personas que estaban bo babaye abantu en la parte de abajo, bari mu gice cyo en la hepfo parte del fundamento igice de la cy'urufatiro iglesia del Señor cyangwa Jesucristo. umushinge w'ishengero ry'umwami Yesu Kristo Y vean ustedes cómo rero murabona aparecen acá ingene baboneka ngaha en el muro de la ciudad, ku rugo rw'uwo mugwa y el muro de la ciudad tenía urugo 12 cimientos. urugo Y sobre ruziguje ellos, o sea, sobre esos 12 uwo mugwa rufise cimientos, amatanguriro 12 tenía los nombres Yandi- de los 12 apóstoles, yanditswe ko amazina 12 y'intumwa 12 como la Nueva Jerusalén murabona ingene Yerusalemu musha es toda la representación de la iglesia. uba ushushanije ishengero ry'umwami Yesu Kristo ni kuvuga yuko mwebwe ngaho muri Yerusalemu musha Podrá ver muzobona los 12 cimientos ayo matanguriro 12 uvuge uti a cada uno aha de los ndiko ndabona umwe mu bigishwa ba Yesu Kristo ukuyemo Yuda Iskariyoti porque fue sustituido kuko por we yarasubirijwe n'uwundi estoy viendo aquí. uti ndiko ndababona ngaha uyu ni Petero Este es uyu nawe ni uwundi mwigishwa n'abandi n'abandi ¿por qué? Porque están kubera iki representados kuko allí. baba bashushanyirijwe ngaho La iglesia del Señor kuko Jesucristo ishengero ry'umwami Yesu está Kristo representada en todo lo que está allí. rishushanyirijwe mu bizoba biri ngaho vyose Y vamos a tener algún día, Miguel, kandi umunsi umwe Migere tuzoba dufise la iglesia del Señor ishengero Jesucristo ry'umwami Yesu Kristo representada, rishushanyirijwe muri Yerusalemu musha y vamos a ver todas esas rero partes. tuzobona ivyo bice Vean las 12 vyose puertas. murabona Ahí tenemos a ibirimba los canke amarembo 12 aho tuba tuhafise abahungu ba Yakobo 12 tienen las 12 puertas, vean, tienen hari ibirimba 12 hakaba hariko amazina y'imiryango 12 kandi ayo mazina y'imiryango 12 n'amazina y'abande n'amazina y'abakuru 12 cyangwa abahungu 12 ba Yakobo ven, ellos pertenecen rero murabona a abo esa Nueva Jerusalén. baba bari mw'iyo Yerusalemu musha Estaba buscando esa kuko ciudad. nimba Aburahamu yararorereye ico gisagara na Aburahamu nawe azoba ariho ari Estará en algún lugar, estará hazoba hari mu representado en kibanza esa ciudad. kanaka ashushanyirijwe mw'ico kibanza mw'uwo mugwa Y allí estaremos viendo aho rero tuzoba turiko turabona lo que contiene ibintu vyose esa ciudad biri mw'uwo y todo mugwa lo que contiene esa ciudad. kandi ibintu byose biri mw'uwo Estará mugwa representando bizoba bishushanije iki los que habitarán. bishushanije abazoba mw'uwo mugwa mw'ico gisagara Por lo tanto, nuko rero
los que habitarán esa ciudad abazoba mw'uwo mugwa ahí por el área donde bazoba están bari sus mu representaciones. kibanza ahari ibibashushanije, aho bashushanirijwe nyene. Y ahí hay muchas cosas. Aho rero haba hari ibintu byinshi. Solamente le mostré la Naberetse gusa ibyo mu gice cyo hepfo cy'uwo mugwa, hamwe tugiye mu gice cyo haruguru hejuru, vamos a ver que ahí es donde vamos a estar nosotros. aho tuzobona ko twebwe ariho tuzoba turi mu icyo kibanza, kuko twebwe ntitwoba turi mu kindi kibanza cyo hepfo, Todo lo que está por ahí, kandi biba biri ngaho byose. pues es la parte Icyo más alta de la ciudad ni igice cyo hejuru haruguru y'icyo gisagara, y es la parte mw'icyo pues, gisagara más rero, importante. kandi icyo nicyo gice ngirakamaro cyane mw'uwo mugwa mw'icyo gisagara. De ahí es de donde salen todos los servicios. Aho niho hazova ¿Quieren verlo? ibikorwa byose bizoba bikorerwa mw'uwo mugwa. Murashaka kubibona? El capítulo 22 haravuga mu dice, kigabane "Después cya mostró 22 mu un río de byahishuwe, agua de vida, anyereka uruzi Cristo rw'amazi presidente y'ubugingo como cristal, rubonerana que salía nk'ikirore del ruva trono ku ntebe y'Imana y del Cordero. na wa mwagazi, Y en medio de la calle de la hagati ciudad, y'irango rya wa a mugwa, uno y a otro lado del río, hakurya no hakuno estaba el y'urwo árbol ruzi de la vida, hari igiti cy'ubugingo cyera 12 mu mwaka, kikera rimwe rimwe uko ukwezi gutashe. Ibibabi byacyo byari ibyo kuvura amahanga. Vean, este es el árbol de la vida. Murabona, iki ni igiti cy'ubugingo, aricyo kandi En otros lugares, kiboneka no mu bindi bibanza, mu bibanza en bitatu el libro del Apocalipsis, mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, y 3 lugares en no el mu libro bibanza bitatu mu gitabo que cy'itanguriro, representa gishushanya Kristo. y por qué a un lado y al otro. None ni kubera ko bivugwa ngo hakurya no hakuno? Ahí le vamos a decir Aho twoca lo que tubabwira es el árbol de la icyo ari vida. cyo igiti cy'ubugingo kiba kiri ngaho. Ahora vamos a ver, dice, Haravuga hati, harabananya havuga hati, más maldición, nta muvumo uzoba y el trono ukiriho, de Dios intebe y'Imana na wa mwagazi estarán izoba en ella, muri wa y sus mugwa, siervos abagurano les bayo servirán, bazokwama y verán su bashashe, rostro, bazoraba mu y nyonga su hayo, nombre estará izina en ryayo su frente. rizokwandikwa mu ruhanga rwabo. y no habrá Nta allí joro más noche, rizoba y no rikiriho, tienen necesidad de luz, kandi ntibazorinda kubonesherezwa n'itara canke kwakirwa n'izuba, kuko Umwami Imana ariyo izobakira, por kandi bazoba abami ibihe bitazoshira. ¿Y dónde es que está el trono de Dios? None nihe haba hari intebe y'Imana? Mu gice cyo hejuru cyo haruguru, aho niho hava umucyo ukubonesha, umucyo wo mw'uwo mugwa, aho hava n'amazi. Amazi n'umucyo ntihazotegeza kuba kuriha fagitire y'amatara n'amazi igihe tuzoba turi ngaho. Es que se acabaron Hazoba harangiye iby'izo ngorane y de corte ndetse de energía n'ibyo gucika k'umuyaga nkuba, de agua. ugukama kw'amazi nabyo bizoba byarangiye, biba byarangiye. Murabona, n'umugwa Preparada para un pueblo. uba uteguriwe ihanga ryateguwe. Todos tratan de Abantu bose, todas las naciones tratan ibihugu de byose preparar biragerageza el futuro, gutegura pero kubaka miren que umugwa wo Dios muri lo kazoza, ariko nimuraba Imana yo va yaramaze a tener establecida. kuwugena, uzoba uhari washyizweho vuba ku Mientras isi. tanto, Mu gihe ibyo bitarashika, nos desenvolvemos con turaba turifashishije ibyo dufise ubu kugira ngo tube turi mu mugambi w'Imana, turiko turakorera mu gihe no mu kiringo vivir. twemerewe kubamo. Durante el milenio, Mukimpumbi, mu nganzi y'imyaka 1000, naho hatazoba harabaho uwo mugwa, pero estaremos en Jerusalén. ariko tuzoba turi i Yerusalemu, Será reacondicionada, kandi hazoba hatunganijwe neza, bien reacondicionada. hatunganijwe neza cyane. Y luego, más adelante, Hanyuma naho mu nyuma estará la ciudad hazobaho uwo también mugwa en lo literal. no mu buryo Pero bufadika. vean ustedes, aunque Ariko murabona, naho mu buryo bufadika uwo mugwa utazoba uhari, 500 millas aproximadamente upima de mayiri ancho por 1,000 n'amajana 500 millas de largo, 500 por 500 z'ubwaguke millas n'uburebure no kuduga uja de alto, hejuru. la representación de esa ciudad Hazoba más hariho tangible igihagarariwe de esa uwo ciudad. igihagarariye uwo mugwa cyangwa uhagarariye uwo mugwa. Hazoba hari ishengero ry'Umwami Yesu Kristo,
la Jerusalén espiritual. iyo niyo Yerusalemu yo mu buryo bw'impwemu. Y estando ella allí, Kandi iryo shengero riri ngaho, de lo que no se ve, se kuko mu hace. bitaboneka niho hava ibiboneka. Así es que si ella está allí, Rero nimba para la eternidad, uwahagarariye uwo mugwa cyangwa iryo shengero riba riri ngaho, alto, mu bihe bidashira hanyuma hazoba hari umusozi uteguwe ngaho kugira ngo tube k'uwo musozi muremure. Aho rero hazoba hari uwo mugwa n'abawubayemo. y no entrará allí, mire, Nimurabe, aho ntihazokwinjira no entrará allí cualquier persona. ntihazokwinjira umuntu uwo ari we wese. Dice Apocalipsis Mu byashyiriweho 21, na 21, reka turabe ku murongo wa 22 kugeza ku wa 27, haravuga hati, kandi sinabonye urusengero kuri wo, kuko umwami Imana ishobora byose na wa mwagazi ari bo rusengero rwawo. No kuba yuko mu uwo mugwa hatazoba huzuyeho inyubakwa, amazu z'amasengero nk'uko ubu bavyita ngo n'amasengero mu iyobokamana rya Gikristo. en otras y otras religiones Mu yandi madini naho bakazita ingoro cyangwa ibintu nk'ivyo. en la religión hebrea, pues, Mu le idini llaman ry'abaheburayo naho bazita amasinagogi, ibibanza bakoraniramo basenga. el templo. Na ya ngoro nayo yari iri Yerusalemu. Usted en esa ciudad no Ariko va a murabona mw'uwo mugwa haber templo. ntihazoba hari ingoro. No va a haber templo porque ¿por qué? Ntihazoba hari ingoro. Kandi sinabonye urusengero kuri wo, kuko umwami Imana ishobora byose na wa mwagazi ari bo urusengero rwawo. La ciudad no tiene necesidad de sol. Kandi wa mugwa nturinda kwakirwa n'izuba cyangwa n'ukwezi, kuko ubwiza bw'Imana ari bwo buwakira. Kandi wa mwagazi ari we tara ryawo, kandi amahanga azogendera mu muco wawo. Abami bo ku isi bazozana y'ubwiza bwabo. De esa ciudad Muri uwo mugwa saldrá toda enseñanza niho hazova inyigisho en todos zose los campos. zo mu nzego zose z'ubuzima bw'ibiremwa abantu. O sea que una nación no puede, Ni ukuvuga yuko igihugu kitazohava kivuga kiti, reka ndondere ntore izindi nyigisho zivuga ku kintu kanaka cyo mu buzima cyangwa de lo que sea. mu gisata kanaka icyo ari cyo cyose. Oya, inyigisho zose Saldrá de allí. zizova Porque de ngaho, allí saldrá luz kuko aho niho hazova umucyo de la vida. wo mu nzego zose z'ubuzima bw'ikiremwa muntu, Y eso será una luz. kandi uwo uzoba ari umucyo utunganye, Y habrá un conocimiento claro kandi hazobaho ubumenyi bwuzuye en todas las cosas. mu bintu byose. Sus puertas, vamos a ver, Ibirimba byawo reka turabe. y los reyes de la tierra traerán su gloria. Abami bo ku isi bazozana y'ubwiza bwabo. Ibirimba byawo ntibigishwa na rimwe, kuko atajoro ribayo. Por eso dice que sus puertas no serán Nicyo gituma cerradas de bivugwa día. ko ibirimba cyangwa amarembo atazokugagwa. Haravuga hati ibirimba byawo ntibigishwa na rimwe, kuko atajoro ribayo. Las 24 horas N'amasaha 28 kuri 28 hari umucyo. es una ciudad Ni umugwa w'umucyo, y nunca se cerrará la puerta. kandi ibirimba ntibizokwigera bigishwa. Kandi ibyo birimba cyangwa amarembo aba yanditse ko amazina y'abigishwa, ariko ntihazokwigera hugagwa. Ibyo birimba ntibizogishwa. Se administrarán Aho niho hazoba ukuganza, niho hazokomoka ukuganza, gutunganya ibikorwa by'Imana para todas las naciones mu bihugu de byose este planeta Tierra byo kuri uyu mubumbe w'isi, y del universo. ndetse no ku isanzure yose iyo riva rikagera. Y se convertirá la tierra Kandi umubumbe w'isi, ku batari babizi ko ari hagati na hagati y'isanzure ryose, umubumbe w'isi uzohinduka hagati na hagati y'isanzure ryose, porque donde está el trono de Dios, kuko hari intebe y'Imana. pues ese es el centro Aho niho hagati na de las hagati operaciones de Dios. hakomoka ibikorwa by'Imana. Rero haba ari hagati na hagati y'isanzure ryose. Y allí es donde estaremos nosotros Aho rero niho twebwe tuzoba turi con Cristo desde allí. turi kumwe na Pues nos Kristo. moveremos, Turi ngaho tuzohava tuje no mu bindi bihugu no mu bindi bibanza byose, tengamos que ir. aho twoba twifuje kuja dukeneye kuja. Cualquiera dirá, Umuntu yuvuga, pero
ati mbega tendremos tiempo para ir tuzoronka umwanya ukwiye wo kuva mu kibanza tuja mu kindi, mbega dukeneye kuja mu bindi bibanza tuzoronka umwanya ukwiye. si a la velocidad hamwe umuvuduko w'iciyumviro utatworohereje gushika n'ingoga, tworondera ubundi buryo bubangutse cyane. dice no entrará Haravuga en hati, ninguna cosa inmunda kandi kuri wo ntaho hazogera ikintu gihumanya cyangwa ukora ibizira akabesha atari abanditswe mu gitabo, hehe, abanditswe mu gitabo cy'ubugingo cya wa mwagazi w'intama. ubu buri umugwa udasanzwe ku banditswe ngaha, uzoba ari umugwa udasanzwe ku banditswe ngaha, en ella ninguna cosa kandi kuri wo ntaho hazogera ikintu gihumanya cyangwa ukora ibizira akabesha atari abanditswe mu gitabo cy'ubugingo cya wa mwagazi w'intama. ¿Quiénes serán los reyes que traerán su gloria? Mbega abo bami bazozana ivy'ubwiza byabo mw'uwo mugwa bazoba ari Si bande? entran dentro de esa ciudad es porque tiene su Nimba binjira mw'uwo mugwa nuko baba bafise amazina yabo yanditse hehe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Kugira ngo umuntu yinjire mw'uwo mugwa ategezwa kuba afise izina ryiwe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama, mu gitabo gihesha uburenganzira, con 7 sellos. aricyo cyamatanishijwe udushasharandwi. Vean cómo Rero murabona los reyes ingene que reinarán con Cristo abami bazoganzanya na Kristo no van a reinar millones ntihazoganza en amamiliyoni un grupito pequeño, y'abami mu kagwi gato y'akabaheburayo, pues van a ser más los reyes que los aho habitantes. abami boca baba benshi kurusha ababaye muri icyo gihugu. No, hay un dicho que dice Hariho agacamugani kavuga ngo abatware benshi baruta ingabo, ibintu nk'ivyo. tiene que ver pueblo, gente, naciones Hategeza kubaho amahanga, amoko, que indimi, sean gobernados abaheza bakaganzwa n'abo bami n'abaherezi, tendrá, abo Kristo azoba afise. administrará Ari kumwe nabo el gobierno azotegeka de toda la inganje iganje ivyaremwe vyose, de todas las cosas. intwaro iganje vyose. Ese es el gabinete Rero ivyo biba ari biro vy'ubushikiranganje vya Kristo, y sacerdote, abami n'abaherezi, porque él es rey kuko we según el orden ni umwami wo mu rutonde rwa Melikisedeki, kandi ni n'umuherezi wo mu rutonde rwa Melikisedeki, es que somos también kandi urwo rutonde natwe nirwo turimwo, orden de Melquisedec urutonde rwa Melikisedeki, para reinar con Cristo kugira ngo y también ministrar como tuganzanye na Kristo kandi tunakore nk'abaherezi bo mu rutonde rwa Melikisedeki. en los tiempos antiguos. Mu bihe vya kera, El sacerdote kera umuherezi yaba ari n'umwami, kandi en la familia, mu muryango la cabeza de esa nimurabe familia, como lo umutwe w'uwo muryango nk'uko vyabaye kuri Aburahamu. el sacerdote Aburahamu yari umuherezi, también era kandi byongeye yari n'umwami de su gente, w'abantu biwe, yari umutwe igual que Moisés. cyo kimwe na Mose nawe. Entonces, Moisés fue el profeta, Nimurabe Mose yabaye umuvugishwa, ariko kandi yaranakoze nk'umuherezi, también kandi vean ustedes fue byongeye niwe yashiriyeho ihanga ry'Abaheburayo amategeko yabo, el legislador yabaye washinze amategeko y'ihanga ry'Abaheburayo. con uno solo, Umwe gusa ungido por umwe Dios, gusa yari asizwe n'Imana, niwe yaronse amategeko y'ihanga ry'Abaheburayo avuye ku Mana. Rero aho ntiharinze kubaho ugutora legisladores y una amatora y'inama nshingamateka n'iyindi nama y'abakenguzamateka n'ibindi n'ibindi, todo ahubwo byose byaje bivuye ku Mana, al profeta Moisés y biza ku muvugishwa Mose. Mose nawe araheza abiha abantu. y para el milenio y para la Kandi eternidad, no mu bihe bidashira, el pueblo pues abantu tendrá su forma de vida, bazoba bafise uburyo bw'ingene babayeho, la forma
las leyes divinas kandi amategeko y'Imana azoba ari mu mitima y'abantu, porque conocerá kuko las leyes divinas. bazomenya amategeko Conocerá lo que y'Imana, a Dios le agrada, cómo le bazomenya agrada, ibihimbara y todas Imana esas n'ingene cosas cada uno, biyihimbara. pues hará conforme. Ibyo bintu byose umuntu wese rero azokora ibintu mu buryo bushingiye kwa ayo mategeko y'Imana. Mbere Que el que biravugwa ko para el milenio, mu nganji y'imyaka igihumbi que el que no haga conforme utazokora ibintu mu a lo buryo que Dios ha establecido, buhwanye n'uko Imana no yabigenye tendrá yabishinze, bendición sobre ellos. nta mugisha uzoza ku bantu nk'abo. Vamos a ver aquí, Reka turabe ngaha Zacarías, muri Zekariya capítulo 14, ikigabane cya 14. verso 16 en umurongo wa adelante, 16 dice, ukabandanya aravuga ati, maze umuntu wese wo mu masigarira yo mu mahanga yose yateye i Yerusalemu azoduga uko umwaka utashe gusenga umwami uhoraho nye n'ingabo no kumara iminsi mikuru y'insago, porque el milenio es el cumplimiento de la fiesta kuko ikimpumbi kuba ari ugushyitswa k'umunsi mukuru w'insago cyangwa w'amahema. de año en año. Rero Esa fiesta también buri se estará mwaka llevando a cabo uwo munsi mukuru uzoba uriko nivel en que urakogwa tiene que ser llevado a cabo. ku rugero uzotegereza gukorerwako. Algunas veces nos preguntamos, ¿y rimwe qué rimwe se turibaza estará, tuti mbega se harán allá mbega en el hazokogwa milenio ibiki mu y luego en la kimpumbi eternidad? no hanyuma mu bihe bidashira? Todo lo que ha sido realizado, estas fiestas que el pueblo ibintu hebreo byose ha tenido, byakozwe, iyi minsi mikuru ihanga ry'Abaheburayo bagiye baragira, han estado siendo cumplidas. yagiye iragenda ishitswa, yarashikirijwe mu ishengero ry'umwami kandi izoshikizwa no mu ihanga ry'Abaheburayo. Hanyuma Estarán siendo no mu kimpumbi naho usados izoba iriko irakoreshwa iyo minsi mikuru. Umunsi mukuru w'insago llevando a cabo uzoba uza urakorerwa ya, de hariya año en año, buri en mwaka el nivel ku rugero tiene que ser llevado ubwo a cabo, utegerezwa gukogwako, y se estará dando a conocer todo kandi hazoba hariko haramenyekanishwa ibintu byose sucedió en cada etapa, en cada byabereye periodo. muri buri ntambuko, aho uwo munsi mukuru washikirijwe haba mu ihanga ry'Abaheburayo bariko baraca mu bugaragwa, En medio de hanyuma la naho iglesia ugashikirizwa no mu del ishengero Cristo, ry'umwami n'ibyashikirijwe mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo mu gihe cy'indwi cy'ishengero ry'abanyamahanga, en el reino milenial. hanyuma no mu nganji Del reino y'imyaka milenial, igihumbi bihwanye n'inganji y'imyaka igihumbi. que a medida que va Murabona ko esa fiesta, uko uwo cada munsi fiesta mukuru está pasando cyangwa a una buri nueva munsi etapa, mukuru en kugenda mayor urajya mu ntambuko nshasha, ubwiza uwo munsi mukuru bufise buba burushirije kuba buhambaye. Rero uwo munsi mukuru w'insago uzoba ufise ubwiza bukomeye mu nganji y'imyaka igihumbi. lo cual todo fue reflejado Ibyo cuando byose el pueblo hebreo byarashushanijwe igihe celebraba ihanga la fiesta del ry'Abaheburayo tabernáculo. bahimbaza umunsi mukuru w'insago. Uwo washushanya Todo ese recorrido urugendo del rwose pueblo hebreo ihanga ry'Abaheburayo baciyemwo en casas de campaña, baza baraba mu nzu z'insago cyangwa iz'amahema, en la séptima edad de la iglesia gentil. hanyuma no mu gihe cy'indwi cy'ishengero ry'abanyamahanga mu bihwanye n'ishengero Y ry'umwami. ahora vean ustedes en lo que se cumplió esa fiesta. Rero murabona El pueblo hebreo ibyashyikirijwe muri uwo munsi mukuru, ihanga ry'Abaheburayo n'ishengero ry'umwami Yesu Kristo, hanyuma bizobera hariya mu nganji y'imyaka igihumbi mu munsi mukuru ukomeye w'insago, en una forma mu buryo magnificada. burushirije kuba bukomeye bwagutse cyangwa bw'ubwiza. Vean aquí, Nimurabe ngaha haravuga hati, y acontecerá que los de las familias ariko de la umuntu tierra wese que no subieran wo mu a miryango Jerusalén yose para yo adorar ku al isi rey, atazoduga y ngo ajye i cuando Yerusalemu estos gusenga no umwami vendrán uhoraho sobre nye n'ingabo, ellos, iwabo ntihazokoroka imvura, si no hubiera lluvia, kandi hataguye imvura no hay alimento aho nta mfungurwa para zeza ngo ziboneke tanto, la z'ibiterwa. cosecha de ese año, Rero iyi mbura ryo mu uwo mwaka ntirizobaho, y no habrá alimento porque kandi no hay ntihazobaho cosecha. imfungurwa hatabaye isarura, ntihobaho imfungurwa, kandi hatabonetse amazi Se muere. ibikoko birapfa.
hatariho amazi abantu mbega nabo ni iki kibabako, nabo nyene barapfa. Kandi n'ihanga rya Egiputa niritaduga ngo rize rizotegwa n'icago, Uhoraho azoteza amahanga lizotegwa n'icago, Uhoraho azoteza amahanga ataduga kumara iminsi mikuru y'insago. Ico kizoba igihano Egiputa hazohanwa n'amahanga yose ataduga kumara iminsi mikuru y'insago. Kuri uwo munsi ku nzogera z'amafarasi hazoba handitswe ngo yerejwe Uhoraho, kandi inkono zo mu ngoro y'Uhoraho zizomera nk'inzavya z'imbere y'igicaniro. Mbere inkono yose iri Yerusalemu n'i Buyuda izoba yerejwe Uhoraho nyene ingabo, maze abatanga ibimazi bose bazoza kuzabira bazitekemwo inyama. Kuri uwo munsi nta munyakanani azoba akigera mu ngoro y'Uhoraho nyene ingabo. Rero turabonye ingene bizoba bimeze mu nganji y'imyaka 1000, kuko izoba ari inganji irimwo inkoni y'icuma. Ni ukuvuga ko hazoba harimwo amategeko yashinzwe, kandi kutayubahiriza ayo mategeko, kutayubaha, bizozanira n'ingaruka mbi ibihugu. Bivuga yuko umwana azopfa amaze imyaka 100, kandi ukenyutse ntashitse imyaka 100 azoba yavumwe, kuko mu nganji y'imyaka 1000 hazoba hariko haraba abantu batazoba barapfuye mu kababaro gakomeye, bakaba barinjiye mu nganji y'imyaka 1000. Ico nico gituma mubona ko abo bantu bazoba bafise amahigwe meza ngaho y'umugisha w'Imana, ariko ubuzima bwabo buzoba bufise umwanya bwemerewe kubaho aho bugarukiriza mu kubaho kwabo ngaho, kuko abo binjira bafise umubiri upfa ngaho ntibaba bari mu batoranijwe, kuko abo batoranijwe bo bazoba barahinduwe. Abatoranijwe baba bafise umubiri mushasha, kandi abo babaho ibihe bidashira. Ni vyiza. Mbega murabona umugisha ukomeye cyane uhari ku bakora mu bikorwa vya Data wacu wo mw'ijuru. Nta muntu n'umwe, nta gihugu na kimwe, nta n'umuntu n'umwe yoshobora kwemerera uwundi muntu nk'ivyo Kristo atwemerera twebwe. Nico gituma agira ati ntimubike ubutunzi bwanyu ku isi ariko mu ijuru. Kandi yaravuze ko azogerera umuntu wese ibikwiranye n'ibikorwa vyiwe. Dukore mu bikorwa vya Data wacu wo mw'ijuru, atambibe, atanzitizi kuri uyu munsi w'iherezo. Kandi Imana ibahezagire cyane, kandi bakoreshe cyane mu bwami bwayo, mu murimo wayo. Kandi Imana ibateze imbere mu buryo bw'impwemu no mu buryo bw'ibifadikanaho, mu izina rihoraho ry'umukundwa wacu Mwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Ndabashimiye cyane ko mwantiza amatwi mubikunze. Reka dusigarane bundi bushasha na Miguel Bermudez Marine. Miguel ategezwa guca aza gusohoza visa yiwe. Nimba batafunga ivyo mu gatondo hariya, umenga ntibaza kuronka umwanya. Igihe cyose twama twafunguye, Miguel rero we abigenza nk'ingamiya. Ingamiya zirabika amazi ngaha, Miguel nawe arabika imfungurwa. Rero afise, reka tuvuge afise ibibanza bibiri ariko mu mbavu. Rero Miguel nta ngorane yifitiye. Rusi niwe yoshobora kugira ikibazo. Rusi niwe yohava agira akabazo nimba batafunga ivyo mu gatondo hariya, bakaba badafise n'umwanya, kiretse nimba yosigara wewe. Nawe nyine arajyana na Miguel. Ego nawe nyine. Rero
rero turaza gusubira mu gufungura ku mugoroba. Mbega ntimuza kuza ngaha mwijoro? Rero muze kugira akayabagu aho hose muza kuba muri ko murafungura. Miguel nta kibazo yigirira, aha afatiwe n'inzara akabona n'akabotike arinjira akagura akantu agafungura akabandanya akora urugendo. Miguel n'umuntu adafise ingorane, abangutse, atigora mu bintu mw'ivyo. Rero ntimuhagarike umutima, ntazohava yonda ngo nuko agiye adafunguye. Rero Imana ibandanye bahezagira, Imana ibarinde, kandi ndabashimiye cyane ko mwaneze amatwi mubikunze, kandi muze kugira akayabagu mwese mu cyayi gifadika, ndetse nk'uko mwagize n'akayabagu mu cyayi cyo mu buryo bw'imwemo tugiranye mu iki kiyago nk'iki cy'umuntu ku wundi, nk'uko twovyita twebwe. Cyari ikiyago cyo mu muryango cy'abagenzi n'abantu bakorana basangiye akazi mu bikorwa vya Data wo mw'ijuru. Imana ibahezagire kandi barinde bazigame hamwe natwe bundi bushasha. Miguel.